ni ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, ikiyaga kibangamiwe n'umucafu hamwe n'amazi mabi y'inzuzi acisukamwo, aho mbere harimo n'imicafu iva mu mahinguriro atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Muri iyo ntumbero urunani rw'amashirahamwe aharanira iterambere ridakumira ry'umunyagihugu Codipe mu ncamake y'igifaransa ryazindutse gusukura ico kiyaga. Umukuru w'urwo runani umushingantahe Deo Habonimana aratanga intumbero. Icyo twashaka kubabwira rero nk'ababungabunga ibidukikije nuko ikiyaga cacu ari itunga ridasanzwe. Dukwiye gufatikanya twese abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi. Tugakorera kino kiyaga kikaba ikiyaga ciza citeka. Nk'uko umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yasavye k'abarundi bose bo kwijukira ibikorwa ku munsi wa kane ugusukura ikiyaga, ugusukura inzuzi, imyonga, guca imikobeko kugira ngo kino gihugu cacu kibe igihugu citeka. Twashaka rero dutera kamo umurundi wese aba mu Burundi yijukire gukorera kino kiyaga cacu Tanganyika. Twebwe nk'abakodipe twatanguye ibikorwa itariki mu kwezi k'8 mu izi ntara za Bujumbura, Meri, Rumonge, Makamba gushika hari Ikabonga kugira ngo imisi yose twama turiko turakorera kino kiyaga cacu kibi kiyaga citeka, kibi kiyaga wari wese datamwivya agomba. Tukaba tubasaba rero duteye akamo abantu bose baza mu Burundi bamenye ko kizira ikaziririzwa guta ibintu byose ubonye ubitaho kiyaga. Iyi kiyaga ni kiyaga twaronse duhawe n'Imana. Nico gituma dusaba ko abantu bose bokibungabunga bokizigama kugira ngo kibi kiyaga wari wese aje mu Burundi aza kuraba kibi kiyaga gishajije, kibi kiyaga badatereramwo ivyo bagomba vyose. Nk'abante ya kamo setemu bagerageza kwama bararaba amapompo yabo kakora ibintu vyabo nibize biraza mu kiyaga byica ibinyabuzima byinshi byarapfuye kubera setemu. Turabateye akamore, twarabonye ko amapompo yabo adakora neza, bagerageze baraba amapompo yabo kakora neza kandi banamenya ko hafi y'ikiyaga haba abantu. Abo bantu nabo bakeneye agateka kabo, bafise abana, abo bana badakeneye umunuko, bakeneye kubaho mu kubaho kwabo, kubaho k'umuntu. Bakeneye rero ko setemu itokwamira kirarunka ibintu muri kino kiyaga ciza, ikiyaga citeka kugira ngo ibinyabuzima birimwo bibeho mu mahoro n'umutekano. Nk'abarembwi y'abarundi bose ku munsi wa kane twahawe na nyencubahiro Petero Nkurunziza ko bo kwijukira gusukura Tanganyika. Gusukura Tanganyika ntibisaba aba bantu baba muri Bujumbura, baba muri Meri, baba mu Rumonge, baba i Makamba n'abandi bose bagendera izi ntara tuvuze, bomenya ko iki kiyaga ari cy'abarundi bose, bagifata neza kugira ngo ibinyabuzima birimwo bibeho mu mahoro. Hanyuma abarundi nabo bironkere ifi, bironkere umukeke, bironkere indagara nziza. Nkabarenda bateye akamo aba bantu bakora ivyerekeye inshato ntibazohirahire n'undi munsi ngo barungike ibintu biza mu kiyaga. Yego, none ayo mahinguriro mugiye kudondagura mufise inguvu izahe zo kuzobabuza kugira ngo ntibonone kino kiyaga? Inguvu turazifise kuko inguvu ni nzabene gihugu. Bene gihugu ico bashimye bagishima, ico banse baracanga. Mwamaze kubegera mukababwira? Twaratumye, twari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ibidukikije, ejo twari kumwe n'umuyobozi w'ibidukikije, baratubwiye ko bababwiye kandi ibintu vyabo bigenda neza. Ahubwo twasanze amapombo, abakoresha amapombo ya setemu aribo basamara bagatembera hama bakibagira kuri abapombe
ibintu bimanuke iyo vyagenewe. Mu gihe byoshika ako kamo muteye ayo mashirahamwe bakakirengagiza mbega mutekanye ibihano hari ibihano bitekanijwe iyo abantu batashoboye gukurikiza amategeko agenga ikiyaga barahanwa. Hanyuma ikindi nashaka kubabwira nuko hari imetero 15 kizira ko ahantu hubakwa imetero 15. Mugabo kuri izo metero 15 dusanga abantu barubatse, hari ububare, hari amazu. None abo bantu bajejwe ico gisata kubera ikibemera abo bantu bubatse muri izo metero ntibasambure, niyo badashoboye kubasambuza nibagire amahera bariha muri guverinoma, bariha muri leta, bariha muri meri izo metero 15, kuko imetero 15 kirazira kuzubakako, kirazira ko izo metero 15 hagira ikintu na kimwe ukora kuri izo metero 15. None niyaba muri izo metero 15 haba ibintu bivuye muri ayo mazu biza mu kiyaga, urumva ko ikiyaga atari cabo bantu bubatse muri izo metero. Ikiyaga ni c'abarundi bose, ikiyaga ni c'Uburundi. Nico gituma tubateye akamo batarahanwa ntihagira umuntu asubira gufata aya macupa ya kinju. Ibi bicupa vya kinju bivamwe amazi, amacupa avamwe amavuta n'ibindi, amacupa avamwe amavuta yo kwisiga baterera mu kiyaga ntibasubire kubikora, kuko hari abarundi benshi bokoze ibindi bikorwa mugabo no munsi bari ngaho kugira ngo basukure ikiyaga cya Bujumbura. None yumva kari bibazo. Ivyo bikorwa vyariko biba no muri komine ya Kabezi. Umustanteri w'iyo komine Habonimana Esperance mbere akaba yari no mu bitavye ivyo bikorwa yahavuye ashimira urunani Kodipe kuri ako kigoro ko gusukura ikiyaga. Twavyakiriye neza cyane kuko turashimira nk'aya mashirahamwe yabana yandi mashirahamwe akorera mu gihugu cacu iyo bakarorero nka Kodipe, ibikorwa byo guteza imbere ibidukikije byo kongerekana cyane muri komine yacu ya Kabezi. Urabona ko hari kigiye guhinduka mu kiyaga kinini cyane, kuko iki cyatsi kiri ngaha ku kiyaga ca Tanganyika kironona na cyane amagi y'amafi, hakaburaho amafi aza kurondokera. Nina kama mengo mukuru w'igihugu yateye na cyane kuri uyu munsi wa kane n'umunsi wahariwe gukingira ibidukikije. Era kama yandi mashirahamwe ayandi mashirahamwe akorera muri komine Kabezi nkuko twama tubikora, twama tuyamagarira kwitabira umunsi wahariwe gukingira ibidukikije.